ubutumwa bwari nka bubiri gusa. Ubwa mbere nuko yari inama yo kwirimbura, twari twatagira inama haraciye amezi 3 tushatwara yuko uko amezi 3 azoza turaba tugejeje. Yari inama ubwa mbere kuraba atugejeje ishirwa mu ngiro z'izingingo zo guhanyikiza ca coronavirus, hama kandi ukaca tugira ko twerekana umugwi w'intara nyakwabara amatari w'intara Gitega yashizeho kugira ngo dufashe iki cyo gukurikirana izi ngingo zo kugwanya umugera wa coronavirus hamwe no gukurikirana yuko ingingo twafashe zikurikizwa. Vy'ukuri turavye aho twageze ku nama heruka twabonye uko ingingo twari twashinze bagerageza kuzikurikiza, ariho tukabona kandi yuko hariho bamwe bameze nk'abadebukiwe kubera yuko ingingo twashinze byari byo gukaraba n'isabuni, byari byo kureka kuramukanya, dusanga bamwe bariko baradebukirwa. Ariko rero twasuye turibuka tukibaza yuko ingingo ubuziye gukurikizwa. Nitwumva yuko mu ntara Gitega hari abandi benshi bariko baribonekeza, ariko kandi murazi yuko leta nshasha yashyize mu mugambi yuko abene gihugu baterezwa kwirinda ikikiza, bakamemera bashyizeho iki civugo kivuga kiti sinanduza abandi. Twareye kubibutsa kugira ngo turabe yuko ikivugo ca leta gikurikizwa. Tutangura gushimira leta y'u Burundi kubera yuko murazi yuko abantu banduye umugera bahora misi yose cyangwa bikeka ko banduye umugera bahora barenda kumanuka ibujumbura gusara ca Bujumbura kugira ngo bipimishe. Aho turashimira kubera yuko ubuye ibikoresho byo gupima ikiza ca coronavirus bagikwirankije mu gihugu hagati. Mbere nga mu ntara Gitega twagize amahirwe yuko ibi vyuma byo gupima byashitse. Mbere uno munsi baca tugira ko duhamagira bene gihugu mwisekeza yuko byari byo gupima abantu ku bwishi, natwe twiga dutangure buri mbere dutera nakamo yuko abene gihugu bose bazokwivira ku ivyo bimenyetso yuko bashobora kuba baranduye umugera wa corona, yuko bashobora kuja kuri hôpital regional Gitega bakipimisha.